Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. No mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya, n'amakuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Hari ibihuha vyakwiragijwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 ko Hussein Radjabu yoba yarishwe. Nta cemeza na kimwe dufise c'ayo makuru, gusa nuko muri Rusama ho umwaka w'ibihumbi 2022 hoba harasohotse ifoto yerekana Hussein Radjabu ari muzima kandi ivuga ko ari nshasha. Mu gihe ibihuha vyagumye bikomera, abaryango ba Honorable Hussein Radjabu bo bagumye bemeza ko ari muzima. Ntaco tuma rero ngo umuntu avuga ko Hussein Radjabu atakiri muzima. Kuwa mbere ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015 mu buryo butangaje cane, Hussein Radjabu yaratorotse ibohero rikuru rya Mpimba. Yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero iryo joro. Amakuru dufise akavuga ko yugururiwe ibohero maze abari bacunze baramuherekeza, hanyuma burira ubwato baca mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Hussein Radjabu akaba ari mu buhungiro. No mu mwaka w'ibihumbi 2015 Hussein Radjabu yari yamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, mbere we akanavuga ko ikiringo ca kabiri kitari gikurikije amategeko. Umugambi w'isenyurwa rya Hussein Radjabu watanguye kuvugwa n'ikinyamakuru cigenga muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2007. Benshi babifashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje, inama zose Radjabu yagirana mw'ibanga na Nkurunziza zarasohoka muri ico kinyamakuru. Ibindi bikavugwa mu maradiyo yigenga. Biboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cose kizinukwe Hussein Radjabu. Mu ntango za Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2007 hoba harabaye inama yo kumvikanisha Radjabu na Nkurunziza. Mu yindi ntahe ya Radjabu yaravuze ko Evariste Ndayishimiye ari wundi yari muri uwo mubonano, aranabahanura ko bokumvikana ntibasambure umugambwe, ariko birananirana. Evariste Ndayishimiye yoba yarakoroye amosozi imbere yabo kubera yarazi ibikurikira iyo CNDD-FDD icanyemwo. Kwigenekerezo y'indwi Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2007 Perezida Nkurunziza yakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD maze rikura Hussein Radjabu rishiraho Colonel Jeremy Ngendakumana. Hussein Radjabu rero ntiyemeye ivyavuye muri iryo koraniro, aranitwara muri sentare ntahinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika ubu. Kwigenekerezo ya 27 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2007 Hussein Radjabu yarahagaritswe yagirizwa ko ariko ategura guhungabanya inzego z'igihugu. Uretse Hussein Radjabu, benshi mu bamushigikiye barakuwe mu mabanga, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa, cane cane abari mu mugambwe UPD zigamibanga. Hano twokwibutsa ikurwa ry'abashinga amateka 22 bari bashigikiye Hussein Radjabu. Ivyo nakataraboneka muri demokarasi w'umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashinga amateka batamushigikiye akizanira abandi, naho ivyo bamwe bakaba bavuga ko ntaho vyari bitaniye na kudeta. Aho Radjabu yakurwa, abarundi bariruhukije kuko bari babwiwe ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, konona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka, ko agacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara. Ariko aho apfungiwe ibintu vyarunyutse, abicwa barongekerana, abasuma barimogonoza. Kuzivya abarundi bifata umurindi usumbirije. Bose basigara bibaza ati ubwo ikibazo yari Radjabu? Ikiboneka nuko ico Hussein Radjabu yakurewe atari ico cabwiwe abarundi. Nkurunziza na Radjabu ngo barapfuye ko Nkurunziza yashaka kubandanya yiyongera ibiringo vyo gutwara igihugu, mu gihe CNDD-FDD bafise ivyo bari barumvikanye mu bijanye n'ibiringo. Amatwi adusumira, bari bavuganye ko Nkurunziza atwara ikiringo c'imyaka 5 agasubirirwa na Radjabu. Nkurunziza ngo yabona Radjabu nk'intambamyi ikomeye mu mugambi yari afise, konyora agateka ka muntu no kwiba amatungo y'igihugu. Ivyo ntivyari ingorane ya Nkurunziza nk'uko ivyabandanije vyavyerekanye. Radjabu ataruhara na rutoyi akibifisemwo.
nk'uko nabibabwiye mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu buryo butangaje Hussein Radjabu yaraturutse ibohero rikuru rya Mpimba aho yagiye ajanye n'abari bacunze iryo bohero. Amakuru dufise akavuga ko yugururiwe n'abari bacunze ibohero baranamuherekeza, hanyuma burira ubwato buca mu gihugu mu kiyaga Tanganyika, kuva ubwo akaba yibera mu buhungiro. Mu ntahe ya Radjabu yavuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane. Kuri ubu tukaba tugiye kubabwira bimwe mu vyaranga imigenderanire ya Hussein Radjabu ndetse na Perezida Petero Nkurunziza. Radjabu avuga ko Petero Nkurunziza yahavuye ahungira inyambuye muri Bujumbura rurare mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu. Hari amahasa yitwa Jamali na Janabi yari yegereye Hussein Radjabu. Ayo mahasa kandi ngo yarazinanye na Petero Nkurunziza kubera yahoze abamenyereza mu murwi w'umupira w'amaguru witwa Union Sporting. Intahe ya Hussein Radjabu yanditswe n'urubuga Humura Burundi bandanya iti: mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu niho uwo Janabi yagirira impuhwe Petero Nkurunziza wari umumenyereza wiwe. Abonye ko abayeho nabi ataratura, Janabi aja kuraba Hussein Radjabu batazira Romeo, amubwira ko hari uwitwa Petero Nkurunziza agorewe inyambuye yahunze ariko arahigwa. Janabi asaba Hussein Radjabu ko bokwakira Petero Nkurunziza mu birindiro vya FDD. Ntivyatevye Hussein Radjabu yaremeye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro vya FDD, maze aca ahamagara Pasiteri Mpawenayo amushikiriza Petero Nkurunziza kugira amwigishe akarangamutima n'izindi nyigisho vy'umuhari FDD. Kw'igenekerezo ya 30 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu, igihe ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu, zongera zipfurizanya umwaka mushasha w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi. Nkurunziza niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe muri bashasha bakiriwe mu ntagoheka za FDD. Ico gihe Nkurunziza yaciye agirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari, mobilisateur politique du mouvement, akaba yatwarwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari vyari birongowe na Hussein Radjabu. Intahe ya Hussein Radjabu ibandanya ivuga ukungene Petero Nkurunziza yakomerekeye ibuga muri komine Kayogoro, n'ingene Radjabu yamuryamye ko muri ivyo bihe bitoroshe. Ivyo vyabaye mu gihe hari ibombe yoba yatewe ahari bakoraniye indongozi za CNDD FDD. Muri iyo ntahe akagira ati: ku rugamba Petero Nkurunziza yarahakuye ubumuga bivuye ku gisasu bombe catewe muri kimwe mu birindiro vya FDD cari mu ntara ya Makamba hitwa Ibuga ya mbere. Nkurunziza yarahakomerekeye cyane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye, baravye uko yari yabaye ikiruruma. Ngo mugabo umwigisha we Pasiteri Mpawenayo yaranse kumusiga, ahubwo nubwo hari mu muriro, Mpawenayo akwega ipantaro ya Nkurunziza atwara hirya yahariko haka umucanwa. Mu nyuma nibwo Petero Nkurunziza ngo yatanguye kuvurirwa ku rugamba, uburwayi butevye gukira. Hussein Radjabu hava murungika kuvurirwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku mugwa mukuru w'ico gihugu Kinshasa. Amaze gukira nibwo yagaruka ku rugamba. Mu bihe vy'amacakubiri y'intara yadutse ku rubuga rw'intambara mu muhari FDD, Petero Nkurunziza ngo yarahatswe kugandagurwa kenshi, ariko Hussein Radjabu akama yamurokoye. Si ivyo gusa kuko Hussein Radjabu ngo niwe yatunganije uguhuza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, umugore n'abana, inyuma yaho bari bavanye. Radjabu ategura urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denise Bucumi, bakaba barahuriye mu ikambi y'impunzi muri Rukore mu gihugu ca Tanzania. Mu yindi ntahe Radjabu yavuga ko Radjabu yitwararitse umutekano wa Nkurunziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bomugandagura, maze amuzeza umwizigirwa wiwe yitwa Jean Petit Nduwimana, ku buryo ata wundi muntu n'umwe yararekuriwe kwegera Petero Nkurunziza. Ayo makuru yose kandi avuga ingene Hussein Radjabu yoba
yamwijabukaniye ubwiwe muri Tanzania mu nyuma akamurungika no muri Kongo. Izi ntahe zose Hussein Radjabu yashikirije zirashimika ku bucuti budasanzwe bwabaye hagati ya Nkurunziza na Radjabu. Hussein Radjabu ntako ngatagize maze Petero Nkurunziza araduga mu nzego zihambaye z'umugambwe mu mwanya muto agirwa icizere agirwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ivyo vyarateye ishari abandi ku rugamba kuko batatahura ingene amabanga nkayo ahabwa umuntu akiri mushasha. Aho atahukiye mu gihugu rero Petero Nkurunziza Yoba yarajanye Hussein Radjabu mu muryango amwereka umuvyeyi nyina wa Nkurunziza nyene amubwira ivyiza yamukoreye. Radjabu ngo yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza baranamukatira igipande c'itongo muri uwo muryango kugira bamwereke ko awinjiyemwo. Kuva bafatanije ku rugamba bakanabandanya mu nzego z'igihugu, Radjabu na Nkurunziza barakadasohoka. Nkurunziza yavuga ko Radjabu ari umuvyeyi wiwe muri politike. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Hussein Radjabu, ndetse no mu biganiro vy'i Pretoria mu gihugu ca Afrika y'Epfo bama bari kumwe mu gutaha mu Burundi muri Kigarama umwaka wa 2003, naho bari kumwe mu myamamazo bagira mu modoka imwe. Nkurunziza na Radjabu bakaba bari basigaye bameze nk'amahasa. Aho bafatiye rero ubutegetsi ngo vyari bigoye kumenya neza uwutwara igihugu uwo ari we. Ntawagenwa mu mabanga hambaye igihugu Radjabu atabanje kuvyemeza. Mu nyuma hatangura kuvugwa amabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga. Abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira kubamenyesha amakuru, abaharanira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gice ca kabiri ca 2006 haduka dosiye itangaje aho Perezida Nkurunziza yatangaje ari muyinga ko hari abashaka gutembagaza ubutegetsi. Acakurikira ihagarikwa ry'abanyepolitike batari bake harimo Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege. Bamwe mu bafashwe baraborezwa igufa muri ico gihe. Ndabukengurukiye rero wowe tubanye muri ano makuru aragazwe ko muri kano kanya. Cyo nkwibutsa ufyonde subscribe canke s'abone kuri hotel wafyinda ko kugira ngo tuja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kandi kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV muhezagirwe.